Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugura ko kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'agateka kazi na muntu. Ni kenshi ngaha ku mugabane wa Afrika bikunze kwibonekeza ko iyo hari umuntu adahuza n'ivyumviro vy'abanyepolitike babarongoye igihugu hatunganywa imigambi myinshi yo kuburizamwo ivy'ubuzima bwiwe, aho barashobora kumupfunga bagize ico bamwagiriza canke se bakamwica bakoresheje uburyo bugiye butandukanye. Amakuru rero ahari nuko hoba hari koranurwanurwa ko hari umugambi mubi w'ubutegetsi bwo kugandagura Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Nkuko vyatangajwe n'urubuga umuhinga yigenga rukorera kuri X canke se Twitter rwanditse mwijoro ryaheze rugira ruti amakuru mfise kandi mfitiye n'ivyemezo nuko hari umugambi wo kugandagura Faustin Ndikumana hakoreshejwe accident. Urubuga umuhinga yigenga rukaba rusanzwe ruronka amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni gake cyane rwihenda kuko amasoko yarwo arakomeye. Urwandika ko kandi arashingirwa intaye na benshi mu bafise amashirahamwe yabo adekeranira ivyicaro vya politike, societe civile ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu cyane cyane nayo akunze kwandika ku bibazo biba biri imbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bose rero baramushingira intaye ko bamuzi cyane ko atopfa gutanga amakuru arimwo ububeshi. Hari n'urundi rubuga kandi rumaze igihe gito rwitwa Imbwa Itukura, nago nyene rukunze gutanga amakuru y'ibanga yo mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Uru nyene rwo ntaramenyekana neza gusa uwigeze kwikekwa n'ubutegetsi ari General Bertin Gahungu, iki gihe nawe akaba apfunzwe n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Igihe rero Bertin Gahungu afatiwe, uru rubuga rwagumye rwandika bice biraboneka ko atari warukoresha. Nago nyene rwemeje amakuru avuga umugambi wo kwica Faustin Ndikumana hakoreshejwe isanganya, narwo rwavyanditse nusu y'isaha inyuma y'umuhinga yigenga aho rwanditse rugira ruti muri iyi misi hari ibintu biriko birakorerwa hejuru cyane. Hari umugambi wageragejwe ubwa mbere muri iyi misi ariko biranka, umugambi wo kwica Faustin Ndikumana hakoreshejwe isanganya. Bamwe bati Faustin Ndikumana arashobora kuba ari mu bantu bariko barabwiza leta irongo, bariko barabwiza abutegetsi buri muri iki gihe bahagarariwe na Perezida Varisito Ndayishimiye ukuri kwinshi cyane abategetsi bo ngo badashaka kumva. Ni mu gihe Isidore Mbayahaga, Apotre Isidore Mbayahaga ubwiwe yitangarije ko Faustin Ndikumana ngazopfa nk'umubu. Mu kiganiro Isidore Mbayahaga yahaye uwitwa Justin Gaël kuri YouTube yavuze ko amaherezo ya Faustin Ndikumana ashobora kuba nk'ay'umubu uhendwa n'amashi ukibaza ngo ni impundu ukayapfiramwo iyindi mibu ntihagire uza gutabara. Isidore Mbayahaga akabazwe nk'usanzwe atumwa kuvuga ineguro za Perezida Varisito Ndayishimiye. Amajambo yavuze akaboneka ko ashobora kuba yatumwe guteguza Faustin Ndikumana ivyo ashobora kumushikira. Yanagiriye ko kandi atanga insiguro yavyo ngo Faustin Ndikumana akoreshwa n'abanyamahanga bashavujwe n'ubutare buriko burashogwa hanze. Aha rero yagirije cyane ikigega FMI, ni ikigega mpuzamakungu gishinzwe gutanga ingurane ku bihugu vyo ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Nimvugo kandi imenyerewe cyane kwa Varisito Ndayishimiye ahavuga ko utavuga rumwe n'ivyo abari karakora canke se umukebuye amwita ukorana n'abanyamahanga. Hagize igishikira Faustin Ndikumana rero inyuma y'aya majambo subwa mbere Isidore Mbayahaga zoba akoreshejwe mu gutangaza umugambi wa Ndayishimiye, kuko benshi baribuka muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 Mbayahaga yatumwe kwigisha ko atamasa abaho mu butegetsi mbere uko Ndayishimiye atangaza mu mvugo ifobetse ko General Bunyoni agomba kumutembagaza. Bunyoni rero yaciye abogozwa mu bushikiranganje bwa mbere amaze gukugwa hakurika inyigisho zibisigura muri yangereranyo y'igifyoti. No mu gihe c'ifatwa rya Bunyoni kandi muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 inyigisho nk'izo nazo zaragarutse. Banshi rero mu bahinga mu vy'agateka kazi na muntu, umutekano ndetse na politike bati ese Faustin Ndikumana yo kwitega iki? Hano ngo harashoboka ibintu bibiri. Icambere birashoboka rwose ko hariho umugambi wo kwica Faustin Ndikumana nkuko vyigeze gutangazwa mu kiganiro cigeze gushirwa ahabona n'ishiramwe Focode riharanira agateka kazi na muntu
Imbere y'igandagurwa rya Ernest Manirumva habanje kuba inyandiko zitagira umukono zatawe imbere y'ibiro vya Orukome. Nyuma y'amezi 3 gusa Manirumva caricwa n'iperereza. Icyo gihe nta mutegetsi n'umwe yigeze yerekana ko yari akeneye kwica Manirumva. Vyasavye amatohoza maremare. Kuri Faustin Ndikumana rero ngo vyose biri ku mugaragaro, ico mushikira comenyekana iyo kizananye. Ikigira kabiri ngo birashoboka ko yoba ari intumbero yo gutera ubwoba Faustin Ndikumana ngate yomoke nk'abandi mu mashiramwe yigenga. Parsemo akaba ari ryo shiramwe ryonyine ricubaka kwerekana neza ibitagenda neza risigaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko benshi makurikirane vya politike bavuga. Impanuro rero benshi ba Faustin Ndikumana nuko atofata minenegwe ibijanye n'umutekano wiwe. Aya makuru yose akayakorerako. Ariko kandi abatwara Burundi nabo ikibazo cy'umutekano wa Faustin Ndikumana bomenya ko kibaraba mu gihe ivy'aya makuru vyatanguye kumenyekana cyane kuko ico mushikira cyose nibo cojako naho mengo ntaco bacera. Ni mu gihe abandi Pacifique Nahazwe hari inkuru yashize ahabona ku munsi w'ejo avuga ati umwanuzi mubi asumba umurozi. Utikera basokuru bavuga ko umwami agirwa n'abagabo. Agaciro k'umukuru w'igihugu kakabonekera mu bahanuzi biwe be n'indongozi zimukikuje. Ngo Isidore Mbayahaga na Gayeri bakunze kuboneka nka bamwe mu begereye President Ndayishimiye. None ngo baraye bakoze ikiganiro cyo kwishura Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsemo. Ngico bakoze ngo kwabaye nko gusuka amavuta mu mucanwa kurondera kishavu rya Ndayishimiye ryo duga kurusha maze agafatira Faustin Ndikumana ibihano bikomeye. Ivyo Ndayishimiye we nyene atigeze yagiriza Ndikumana ngo bo ntawuzi iyo baraye babikuye. Isidore Mbayahaga kagiriza Faustin Ndikumana ko umwihweza aheruka gutanga yawutumwe n'abanyamahanga nkuko Omengo n'ubwa mbere bivuze. Nkuko Omengo Faustin Ndikumana nta bwenge afise. Ntibagarukiye ngaho kuko uwariko aramukoresha ikiganiro bose bagirije Faustin Ndikumana umugambi wo kurandira kuzana uwundi mukuru w'igihugu atari Ndayishimiye. Mu yandi majambo bamushize koko ashaka gutembagaza President Ndayishimiye. Ivyo kandi babikuye ku kamo Faustin Ndikumana yateye President Ndayizeye na President Ntibantunganya be n'abasenyeri Katolika ko bokwegera umukuru w'igihugu bakamuhanura. Kuva Faustin Ndikumana akoze umwihwezo nta numwe yigeze amubeshuza, nta numwe avuga ko yabeshiki canke kiriya. None na bano bahanuzi bandayishimiye ntavyo bakoze. Ngico barondeye no kumuremeka intebe ishushe, no kuremeka intebe ishushe Faustin Ndikumana. Ngo umuntu yubatse gushira ko ushaka gutembagaza umukuru w'igihugu nta kindi barondera atari ukugucisha umutwe. Bamwe bati wowe uri president ugahanurwa n'abantu bubaho kicese ibinyoma nk'ibi, ese uzokwamukamwo iki? Ni ibibazo benshi bibaza cyane bagendeye ku vya politike. Bamwe bati ko muvuga ko Faustin Ndikumana yasavye abaperezida abahoze barongoye igihugu aribo Ndayizeye na Ntibantunganya kugira guhanura President Ndayishimiye muti yoba yarabivuze agira ate. Reka navyo tubigaruke ko Faustin Ndikumana yasavye President Ndayizeye na President Ntibantunganya be n'abasenyeri ba Ecclesia Katolika ko bahanura President Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyari mu kiganiro yatanze. Faustin Ndikumana akavuga ubwa mbere ashima ko ubutumwa bwiwe bwashikiriye umukuru w'igihugu. Ikindi yashimye kandi ngo nuko atamutegetsi numwe yigeze abeshuza ivyo yavuze, ngo nta numwe yigeze amwagiriza ko yabeshe. Mu majambo yiwe Faustin Ndikumana yagize ati: "Jewe mu ndero nahawe kirazira gutukana kandi kirazira kwishura ibitutsi." Faustin Ndikumana yavuze ko ababazwa no kubona abategetsi badasoma amategeko. Yarerekanye ingingo zo mwibwirizwa shingiro zibuza kwinjirira mu muntu mu buzima bwe bwite, vie privée. Yavuze ko ibintu byo kurazwa ishinga n'ubuzima bw'abandi ari bimwe mu bimenyetso vy'ibihugu bikiri inyuma y'amajambere, sous développement. Yahavuye kandi ataka abashinga ntahe cyane President Ndayizeye na President Ntibantunganya be n'abasenyeri ba Ecclesia Katolika ko bokwegera umukuru w'igihugu bakamuhanura. Akaba yari inyishu ku majambo yatangaje President Ndayishimiye yaraherutse kuvugira muri komine Matongo ku igenekerezo ya 5 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 aho yifatira mu gahanga Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsemo. Hakaba kandi hari n'igicapo cashizwe ahabona mu nkuru y'ikinyamakuru SOS Medias Burundi. Bamwe bati agafoto Froni isabwe uko abona amajambo President Ndayishimiye amaze iminsi avuga kubaranira agateka kazi na muntu. Ico gicapo cyo kuri SOS Medias Burundi hakaba habonekamwo umugabo yiteguriye kurasisha Imanati.
urasa akaboneka asa na Perezida Ndayishimiye, abaraswa basa na Faustin Ndikumana ndetse na Pacifique Ninahazwe. Urabona muri ico gicapo ukabona ko urasa yiteguriye kugema mu gahanga. Urasa ati umwansi ndamubona neza, inkona ku rutugu nayiti rasa uko vyumva. Ariko rero umwafoye ngo arase hari ico ataravye neza, ngimana atiwe ntiraba kuba ashaka kurasa, nyabona ngiravye kuri we nyene ubwiwe, gakaramu kare kwibuye erimo kubita mu gahanga kiwe. Umwete wose ngari karakoresha mu gutera abo yitabansi, ntabona ko we nyene ariko yigirira nabi, niko bariko baratanga. Ngo mu kurangiza inkuru yiwe yanditse ati Perezida ukabandanya kurasa ico muhe cose uzoruhira kwirasa wewe nyene. Ni gicapo kandi na Pacifique Ninahazwe nawe yashize ku rubuga rwiwe rwa Facebook, mwonyarukirayo mukaraba uko kimeze. Buringa umukuru w'imbonera kure yaranyurujwe ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Reka nayo iyi nkuru tuyigaruke ko abiwe ntibazwe Ferdinand Nsabimana yajanywe kuva ku munsi wa 4 genekerezo ya 13 munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru batanga akerekana ko uyo mukuru w'imbonera kure muri zone Buringa yafashwe nk'uko abandi benshi bamaze kunyuruzwa muri iyo zone, hakaba hasigaye kumenya ko we azosubira kuboneka. Abiwe barihebuye cyane. Muti rero uyu Ferdinand Nsabimana ninde? Ferdinand Nsabimana ni umugabo w'imyaka 41 avuka muri village ya 4 komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yahahora. Yigeze kuba atwara ico bita ikibanda ca koperative aho muri village ya 4, hanyuma habwa kurongora imbonera kure zo muri zone yose ya Buringa. Zone ya Buringa yarabayemwe amarorerwa menshi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abamaze kunyuruzwa bakabugwa irengero ni benshi cyane, abahora kandi bakarigwa kurusha abandi akaba ari abanywanyi b'umugambwe CNL. Aha ntituvuze kandi abahafatiwe bavuye gushingura uwabo muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015, hanyuma nabo baca baricwa. Imbonera kure ngo zaragize rero uruhara rukomeye muri aya mabi yose. Ifatwa rya Ferdinand Nsabimana hari ku munsi wa 4 w'indwi iheze isaha 10 z'umuhingamo. Ferdinand Nsabimana yari mu nama hamwe ku kibanda ca koperative muri village ya 4. No haza umugabo atamenyekanye ahamagara Ferdinand kuri telefone, arasohoka baraganira umwanya mutoyi, biboneka ko uyu mugabo yari karamusamaza. Bakiriko barayaga niho haza imodoka kamyonete double cabine Toyota Hilux yera ifise ibyo bitabona irimwe abapolisi. Imodoka ihagararaho bahagaze, Ferdinand bamusaba kurira, arurira cyo kimwe na wa mugabo bari bahagararanye. Muri ako kanya Ferdinand baciye bamwaka telefone, imodoka ikivaho yiruka cyane. Abari ngaho bakavuga ko batashoboye kuyifata plaque kuko vyabaye mu gacerere kadasanzwe. Mu mwanya wa mbere ntawamenya ko Ferdinand Nsabimana nyurujwe, abantu batuye akenge bamutelefone bakumva telefone zirazimije. Abagenzi ba Ferdinand Nsabimana baragerageje kurondera umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura Alexandre Ngoragoze ngo abafashe kurondeza uwabo. Abandika ndetse n'abatanga ubutumwa cyane cyane kuri iyi dosiye bakavuga ko Ngoragoze yabishuye ko ivya Ferdinand Nsabimana atavyo yokorako akorako, adakeneye ko nawe nyene aca amukurikira. Bikumvikana ko Alexandre Ngoragoze afise icazi kubanyuruje Ferdinand Nsabimana nico bamuhoye. Abaryango ba Ferdinand Nsabimana bo baragiye kurondera mu busho bwose bibaza barabura. Barageze no mwipererezi Bujumbura babwiye ko waba atari yari. Umwiheburo ni mwinshi cyane mu muryango wa Ferdinand Nsabimana. Hakaba kandi nanone hari impanuro ziriko ziratangwa. Uyu ariko atabariza iyo kenshi ngo hariko haratabarizwa banyurujwe bakabugwa irengero ryabo. Hari benshi mu banywanyi ba CNDD-FDD bibaza ko vyerekeye abava mu yindi migambwe gusa. Ariko kandi haramaze igihe hashigwa habona abanywanyi bo mu mugambwe nabo nyene banyurujwe n'iperereza kandi batigeze basubira kuboneka. Ngo igihambaye nuko abarundi bose batahura ko mu gihugu kitagendera ku mategeko atanumwe abakingiwe, umwe wese arashikirwa n'ikibazo cy'umwanya gusa. Gufata uwo mutabona ibintu kumwe ukamukoza ico ushaka biraryoshe, ariko kenshi uba wiyibagiye kuko uba ucinzira ko nawe uzogirwa guco atacamira. Mu gihugu kimeze gutya burya na perezida ngo ntabakingiwe, uyu munsi baramuvyina ariko ntazi kejo batazomunyuruza.
ngo umuntu afise ico yagirizwa nahagarikwe neza babanje kumwereka umutahe najanwe mu kibanza kizwi asambishwe nimba apfungwa ajanwe mu gasho canke mw'ibohero rizwi mu nyuma je imbere y'abacamanza burane ubwo nibwo butungane nico gihugu kigengwa n'amategeko ntankeka ko Ferdinand Nsabimana yasumye kenshi inkuru zivuga gutya ku bandi akabona bariko barafasha abansi b'igihugu uyu munsi ngo nimba kiriho ntankeka ko ariko aribaza ko nawe yoba yatabarijwe ni benshi rero babitahura bibageze ko ngese Imana yomurinda ntishwe nkuko abandi benshi batwaye gutyo bagiye amazima yongo benshi bakibuka kandi no ari gihangangare ngiyome bunyoni yamakora ivyo umunsi ku munsi gusa nawe vyamushikiye benshi barabibonye bakabona ko atagahora gahanze uyu munsi ushobora kuba wicaye mu kibanza c'iteka ariko mu kindi gihe nawe ukazisanga wicaye ahantu utokwibajije ko nawe uwo kwisanze ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niwe utarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no muhuza TV Imana iba hezagire